umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yateye iteka ibirori vyo guhimbaza umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe kugwanya ikiza ruhonyanganda Sida. Ibirori bikaba vyabereye muri Komine Bugenyuzi, intara ya Karusi, kuri uyu wa mbere Kigarama umwaka wa 2021. Icivugo cy'uno mwaka akaba ari gushira abene gihugu ku rugero rungana, niyo nzira yo gutuda Sida n'ibindi biza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yateye intege abagendana umugera wa Sida, na cyane cyane bantaho nikora, aho yari yagiye abatekereye agakemanyi ko kubashigikira kagizwe n'ibitenge hamwe n'ibifungurwa bitandukanye. Urwaruka akaba yaruhamagariye kwirinda ibiyayuramutwe kuko birukwegera mu ngeso mbi nyinshi nk'ubusuma, kutumvira abavyeyi, guheba amashure, tutibagiye ubuhumbu bushobora gutuma rwandura cyakiza ruhonyanganda Sida. Abavyeyi nabo akaba yabahamagariye kugarukira indero y'abana yo kuziko, ngo ntibabarekere ubuhinga bwa none ngo bubigishe, nayo abarongoye abandi abahimiriza gufata iya mbere mu ngeso nziza kugira ngo batange akarorero keza kubo barongoye. Kuno musi igenekerezo rya mbere Kigarama umwaka wa 2021, Uburundi bifatikanije n'ibindi bihugu byo kw'isi yose mu guhimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ikiza ruhonyanganda Sida. Turi n'iteka rero ryo kwifatanya namwe mwese kugira ngo turimbure aho tugejeje umugambi wo kurandurana n'imizi ikiza Sida gushika mu mwaka w'2030. Uyu munsi nakaryo ko gusubira kwibukanya ko tukiri mu rugamba rwo guhangana n'ico kiza Sida n'ingaruka mbi zaco mu miryango yacu. Naho tumaze gutera intambwe iboneka mu bijanye no kurwanya ikiza ruhonyanganda Sida, hacibonekeza inyifato zitabereye zituma umugera wa Sida ubandanya ukwiragira mu gihugu. Aha twovuga akaboregwe, kunywa ibiyayuramutwe, gufata ku ngufu abakenyezi n'abigeme, tutibagiye n'abagabo ndetse n'imisore. Urwaruka, nimwirinde ibiyayuramutwe mu bita nk'akanyuka. Ibiyayuramutwe nivyo vyica umunezero uri muri vyo, ahubwo bibakwegera mu ngeso mbi nyinshi nk'ubusuma, kutumvira abavyeyi, guheba amashure, tutibagiye ubuhumbu bushobora gutuma mwandura ico kiza ruhonyanganda Sida. Aho kuja mu gakuku mu marigara, nimuje mu mashirahamwe mwiteze imbere kandi muteze imbere n'igihugu cabibarutse. Twagomba kandi tubahanure dushimitse ngo mwirinde ubusambanyi bwo nzira y'amabi menshi. Utangira umugera wa Sida ushobora kwandura indwara zifatiye ibihimba vy'irondoka, inda z'ishushu nazo nyene zidasigaye inyuma. Abavyeyi dusanga ibanga ryo kurera, nagira ngo abasabe ngo tugaruke ku ndero y'abana, ya ndero yo kuziko, kugira tugarukire imico n'akaranga vyamye biranga basokuru bacu. Nivyo abavyeyi benshi bitwararika kurondera ibitunga imiryango, ibitunga abana, kurondera uburyo bwo kubasomesha amashure, ibyo kubafungurira, ibyo kwambara, ndetse n'ibyo babeshaho bindi. Ariko abavyeyi bubu ntibacitwararika kuganiriza abana. Hariho abana benshi bagwa mu isanganya no kutamenya kubera abavyeyi mutabaganiriza. Abana baba batubwiye yuko ata muvyeyi aba yaramubujije ibi na biriya, ugasanga yaguye mu ruduri. N'abarongoye abandi mu nzego zitandukanye.
mwebwe mukwiye gufata iya mbere mu myifato nziza kugira ngo mutange akarorero keza mu guhimiriza n'abo murongoye no gushyira ingufu hamwe mu kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Aho ndabivuga ko hari usanga nk'umwigisha ari we ruhanuye abana areze ugasanga baja kubashurashuza. Nibatanga akarorero rero nk'ababyeyi barezi mu b'indongozi koko mu gufasha kandi kugira ngo abanduye bose uwo mugera wa sida bashobore kuronswa vyankenerwa ku rugero rumwe kandi hatabaye impunzi. Mu kurangiza ijambo ryiwe akaba yashimiye ibihugu n'amashyirahamwe asanzwe afasha Uburundi mu gisata cyo kugwanya ikiza ruhonyanganda sida nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije muri PEPFAR, USAID, ONU Sida, OMS, UNICEF, FINIWAPE n'igihugu cy'Ubushinwa cyafashije mu gutegura ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru.